uyu mwungu n'uw'igihumbi kandi unca ndawugura umwana wanje azowurya urumva murajya gatatu ku munsi numva sa oya nuvuze ko mu gitondo ibijumba ikuwariye turarya ibihaya mu gatondo ibijumba mu saa sita ubugari ni iki n'imboga amakubi bwa makubi mwe nyene mwisoromeye mu mirima yanyu mu mirima areze ashiramo ibiharage nasuye kubitira ubugari bwawe n'amakubi ukitagatira kandi ngaho ari fresh sana naguze tomati n'utudagara n'agatunguru byose ndacanganya n'agatotero ivyo utaza kugura nibiki bafise muhira ibintu ntagura ibiharage urabifise muhira ndabifise ifu n'ubududu ndafise urumva ngaha gusa waje kugura imboga zonyene yego Imana iguhezagiye misa harana avuga ngo hari inzara no vyemeze mu Burundi ugira inzara kubera utitayeho kurima kubera utitayeho kugira iki kurima mugabo nka mwebwe murima indya zirahari nico kivuvu nangaye gamere nkiki ngaha nangaye nkiki bibiri indya za bibiri Come on. Ino turarima ibintu by'ibijumbu. Ego. Nyene tukarima imboga, misoma, amakubi, bateye ibiharage turasoroma amakubi. Hanyuma rero iyo dutetse ibintu by'ifungurwa, twashaka guteka imyumbati. Ego. Imyumbati niyo nyene muba mwirimiye. Nivyo tuba twirimiye ibiharage tukaba ari byo twirimira. Hanyuma amakubi twirimiye. N'amarengarenga n'imisoma uvuze byagenanga inoti ya bibiri iki ibihage inoti ya bibiri muri komine ya Tegama no mugata muri Muramvya yose muri Gitega inoti ya bibiri ku kiro cy'ibiharage yego uwo minyuza natajashuko ko hejuru ndabona mukije mwese bakunzi ba Yagatech TV nkuko mubibona uno munsi twavuye mu gisagara cya Bujumbura tugera aha muri komine Kiganda ni mu ntara ya Gitega aha turi muri zone ya Rutegama turi ku munsi wa gatanu aho abene gihugu baba bazindutse baza kurema isoko nkuko mubibona misemo kubatembereza ngaha kugira mubone uko abene gihugu bonga mu Rutegama uko babayeho imibereho yabo ibifungurwa surtout ibifungurwa tumenye ati aha mu Rutegama ko murabibona nka turi ruhande y'ikaburimbo nkuko mubibona muga murabona yuko harimye harashajije hararimye ibigori gari narabatembereje mu ntara ya Bujumbura muri komine Bukinanyana na komine Cibitoki murabona mwarabonye yuko hari ibigori aha murabona yuko hari imyumbati n'igitoki ingo ndakwereke Mr Vibe urabona kijya gitoki ubona ko kiri hejuru y'amabati urakibona hari so rero uno munsi rero nabazanye ngaha mu Rutegama kugira mubone abene gihugu muri rwa rukurikirane nabemereye kuzo ndabereka amasoko yo mu Burundi ngena meze amasoko murabe ivyo abene gihugu baba bisumamwo ivyo baja gusuma surtout mumenye n'ivyahe bagenda kurondera mu isoko na nizahe mfungurwa mbumbarugo baba bafise mu ngo zabo ingo tugende ijya miduga mubona hajya ni yaje gupakira ivyo bamanukana hajya ijya miduga myinshi ya nigiye Bujumbura aha rero ngo manda batware mu isoko ndanda batwara mu isoko Salam. Mezanes. Salam. Fema. Yego boss. Murabona hiki ni gitoke. Gomanda bereke bimwe mu byimburwa ushobora gusanga nga mu masoko yo nga mu Rutegama. Aga ni gitoke. Murabona nka uri umwene gihugu ariko arashora iyi ni myumbati kandi murabona nibyo yaga muvyeyi murabona neza ko Tanzania hari kuko ahantu hari inzara nta muntu yofata nkibi mwene byari he nta n'umuzi ni yari mugabo babiri ngaha kandi babisanga ngaha nyene
Ndabeshi. Mama nkako aguza ngahe? Mr. Vibe raba nkaka kantu yiguriye muvyeyi. Muvyeyi umeze neza? Neza. Ndakubona. Urubatse? Ndubatse. Auje kuje kuronda irasiyo y'abana. Yego. Nkako aguza ngahe? Katakaguza 6,000. Murabona igitoke cya simi? Muzange mukora iki? Nsanzwe ndumudandaza handamanutse ndagashiriye abana bakifungura. Wahejeje kugurisha gucuruza aho cyangwa ushobora? Oya, nahejeje kurangura. Murabona nta bitoke barimye? Je nta bitanguke narimye. Warimye iki? Ya imyumbati, ibiharage. Njino mbanje kurangura gusa. Usanzwe uba hehe? Je mbi Bujumbura. Wagiye uje kurangura gusa? Udandariza Bujumbura. Yego. Rero wamaze kumanukana n'ivyo uzodandaza? Oya ngibiri hariya kwikaburimbi niho biteretse. Ngiye guhiga imodoka nje ngende. Udandaza iki? Imihwi. Nivyo ndangura burya butoki kubumarasenge. Nimwe mu tuzimbi Bujumbura. Oya natwebwe urumva no. Yabirumvikana umva déplacement ndavyumva. Nshenda Mr. Vibe. Wabonye je haje mfisa akana. Kagimiwe. Nje gusaba agahando ngo 5. Mugabo ngaka kaba kakuzimbukiye. Kaba kanzimbukiye nkaje nzimbwa kwitiki. Mugabo birumvikana nta ngorane. Bisaba yuko natwe abanyabuju hari Bujumbura. Chadutira natwe bw'ibitoke byinshi. Kugira namwe bwe mworoherwa amuza kurangura. Turangurira. Okay. Mama muze kugira urugendo rwiza. Urakoze nawe. Akarugashyiriya abana Bujumbura baze gufungura. Baze gufungura babone ko mvuye ruguru. Asante sana. Okay. Bombo muvyaye ni sawa? Nawe urasumye? Usumye iki none nawe? Jewe sumya kadagara n'utomati. Kadagara n'itomati? Wadusumya ngahe none? Izo ndagara aziguze 1,000. Umuryango w'abana bangahe? Jewe abana 4. Muga muraza kujya muhage. N'agatsima. Turahimbanye n'agatsima. None waronse itomati? Sa? Waronse itomati? Naguze itomati. N'utudagara n'agatunguru byose ndacanganya n'agatotero. Ivyo utaza kugura nibiki? Ufise muhira? Ibintu nagura? Yego. Ibiharage. Urabifise muhira? Ndabifise ifu n'ubududu ndafise. Urumva ngaha gusa waje kugura imboga zonyene. Yego. Imana iguhezagiye. Yego. Mr. Vibe. Urumva ivyo bintu? Bisigura ko ngaha mu Rutegama umuntu aza mu isoko aje kugura ivyo sawa. Kandi bisigura yuko suko ari kurara inzara. Ku gihumbi ciwe yaguze indagara ku majana 5 yaragura itomate. Ifu arayifitiye umusura. Kandi urumva yuko avuze yuko ibiharage yarabifise. Bisigura yuko niyo yari kubura izo ndagara yari kukoza ubugariki. Mr. Vibe warabonye ko mutuza gukorana cyane. Yes, abazo TV turi kumwe na Simbizi wa Semavu. Wabonye twahishikiye imvutsi z'igihugu. Yego. Hano muri ko murabona turi mu isoko nziza. Ni isoko nziza ya Rutegama. Tudugi no mu mashu. Simbizi. Yego. Turiko turahasha abantu bavuga yuko mu Burundi hari inzara. Yego. Wirabire yuko hari umumama urabona yonze. Nta numwe. Je nabuze umumama yonze vraiment. Uvye ni sawa? Iyo se ni soko tuko turagendamo. Turi mu isoko. Kandi ngino soko 80% y'ibishogwa i Bujumbura ngo niho biva. Yego. Mama ni sawa? Byagenze neza. Meze neza none. Kuko epa. Oya ni micro gusa nibisanzwe. Nibyagenze neza. Abona amafaranga atangiye kwegeranya. Byagenze neza. None izi nizurangwa se nizo wirimye. No zirimahe. Kadata nuko narangura. Mugabo ngaha nyene uzirangura nyene kubazirimye ngaha nyene aha nyene mu Rutegama. Amakaroti bayarimira hehe? Zavuye Bugarama. Ayi Bugarama. Hama ya beterave. Ayo nyine. Bisi bivi Bugarama. Mugabo wose ni mu ntarimwe. Wose ni muri Gitega. Yego. Sasa. Mr. Vibe. Yo. Aha rero ubona aha ni mu isoko. Sivyo? Rega nta niyo twomara. Aha ni mu isoko. Aha ni mu isoko. Urabona aha tuna abadetaya. Aha nabagira amadetaye uko ndabibona ngaha. Tugende kubarangutse. Bo. Urani imifuko y'ibijumba. Imifuko y'ibijumba. Muvye ni sawa?
Meze neza. Aha ni wewe gusa. Anisha na mere ngatwe turiyagira gato. Twe turiyagira. Yego. Musaga muvyeyi. Meze neza. Aha ni wewe gusa. Urazanye imifuka ingahe? Niyo nyene. Ntirashoka. Ndagurisha. Nta numwe barahugurira. Oya. Bayavugisha ukuri. Oya navugisha ukuri. Bavugisha ukuri muvyeyi. Sindagurisha. Mugabo abandi bo bamaze kugurisha. Ndagurishije. Nk'umufuko rero ni amafaranga angahe? 50. 50,000. Oya reka kungirisha ibyo byatanikaye hazana. Sa? Reka kungirisha ibyo atanicaye. None hari ingorane none. Nta ngorane rindira kwanza ubwiye kwanza umufuko nangahe? Mushaka 50. 60,000 umufuko wose. Hama. Jean, nivyo uba wa wirimiye canke nivyo warangoye? Aho dushora ibyo twarangoye naho aho dushora ibyo twarimye naho dushora nk'ibi nivyo narangoye. Mugabo hari nivyo nawe uba wararimye. Imifuko urumva wazanye n'uyu. Nivyo narangoye. Byo bara muri televiziyo nyine. Niyo mpamvu dukeneye kumenya twaje ngabwira tumenye imibereho yanyu ingene mubayeho. Ingene ibifungwa mbumba rugo ko mufise. Ko ndabona nakana gafisa amagara meza. Ubuto bwako amagara mabi gafise. Amagara mabi gafise? Karajya? Afungura neza. Kandi abantu birana ivyo bitamagaye. Kana kameze neza cyane gose. Bayikurikiza gute rero gamuvyeyi? Wewe ndumva yo kubizi cyane. Nabwira bene gihugu bafasha. Jean bivanye n'ivyo murima n'ivyo mwimbura n'imifunguka byanyu mugira. Yego. Ino turarima ibintu by'ibijumbu. Yego. Nyene tukarima imboga, misoma, amakubi, bateye ibiharage turasoroma amakubi. Hanyuma rero iyo dutetse ibintu by'ifungurwa turashaka guteka imyumbati. Yego. Imyumbati niyo nyene muba mwirimiye. Nivyo tuba twirimiye ibiharage tukaba ari byo twirimira. Imikubi amakubi twirimiye. N'amarengarenga n'imisoma kugira umwana agira amagara meza ashobora gateka nk'imyumbati ibiharage ivyo byose nivyo muba mwirimiye twirimiye aho nta kintu nakimwe wagiye kurondera mu isoko oyaye hanyuma rero ugateka bashiramo za mboga bashiramo n'utudagara umwana rero gacumufungurira ni hashobora kugira amagara meza sawa aha rero mu isoko dufate nk'aba muba mwarimi muza ngaho kusoko muje kurondera iki tuje ngaha mu isoko yego tashobora gusuma nk'agaceri gusa n'utuvuta nakunyu ugacushora iki urumva mu gihe uba warimye muhira ibintu by'ifungurwa dufate nk'ubu nufate nko kuri wewe warimye iki nk'ubunye dufate nko muhira ivyo uvuga ati uno munsi abana banje cyangwa umuryango wanje ntibaza kurara inzara muhira hari iki ibijumbu ndashaka gushora imbegete y'ibijumbu muhira naho bagace bafungura iki muhira urumva nyamba bafunguye ibyo bijumbu ndashaka kubaguriza canke hari imyumbati ubugari uvuze ati nk'ubunyene muhira hari iki muri store nk'ubu muhira jewe nimbuye ibiraya birahari muhira uno munsi muhira abana baraza kurya ibiraya mu gitondo urumva murajya gatatu ku munsi numva sa oya nuvuze ko mu gitondo ibijumbu igwariye turarya ibihaya mu gatondo ibijumbu saa sita ubugari ni iki n'imboga amakubi bwa amakubi mwenyene mwisoromeye mu mirima yanyu mu mirima areze ashiramo ibiharage ukubitira ubugari bwawe n'amakubi ukitagatira kandi ngaho ari fresh sana mwijoro gashara yikubitira mwijoro tuhati ibijumbu gashira mu biharage ibyungu bireze bene wacu murumva ivyo byose bariko baravuga nuko ngana naje mu isoko ikindi gihe nzogira amadesante mu ngo z'abantu babone ingene abantu bajya gatatu ni igiki bombwirira abantu bavuga yuko mu Burundi hari inzara ngo hari inzara hari abantu bavuga ngo hari inzara ngo byemeze mu Burundi ugira inzara kubera utitayeho kurima kugira iki kurima mugabo nka mwebwe murima
Indya zirahari. Uciye amahera 5. Yego. Ugaca ugenda ukagura ifu y'ubududu y'icabiri 2. Yego. Wumva wo urya kangahe? Iyo nzara yoba. Mutu nuduki. Amashi. Imivyaro. Iyi ni imivyaro. Wagiye korora. Agiye gutera mu murima kugira zimaze gukura yongera ajye yongera ashore. Alhamdulillah. So bakunzi basema vumba. Ndibaza mwe nyene muri yumvira bene gihugu ubuzima bibereyemo. Ibi si ibintu nababwiye bavuge. Ndabisangiye ngaha. La majorité y'abantu bari ngaha. Ngico kivuvu nangaye gamere. Nkiki ngaha. Nangaye nkiki. 2. Indya za 2. Kama wanje. Indya za 2 wazibonye. Indya za 4. Egera inyuma babibone neza indya za 2. Bananda bereka ibi byose ni bijumbu ngaha. Urabona ibijumbu? Kandi ndazi ngaha ku mugoroba ibi byose ku mugoroba haza kugera ibi byose byashotse. Saa hindwi. Uravuga Mr Vibe? Wani turi saa 5. Urayibona? Byashowe. Ibi byose biza kuba byaheze. Aha nangaye muvyeyi. Hashaka 4 by'umwisho. 4. Wa muntu yavuze ko ashaka gutanga amahera ari he? Ngibi ngayi vya 4. So aha rero nkuko nabibemereye kubatembereza mubona ingene abene gihugu baba babayeho ubuzima nyabwo apana bimwe umuntu aba yabwiwe. Jewe ahandi ndi live ku isoko ya zone Rutegama. Ibijumbu mwabibonye, itomati murazibona hariya, muravyumva? Izi ni tomati, arabana tomate, imyembe nangaye muvyeyi. 2. Sa? Ni 2. Ibira yonya ni 8 kuri 2. Imyembe 8 kuri 2000. Ngo? Imyembe 8 kuri 2000. Ikirasho ni giki? Umwungu. Umeze gute? Barawutera mu mase ha mukarandarara ukama. Uwo mwungu ro nangahe? Uwo mwungu ni 1,000. Alhamdulillah. Umwungu w'igihumbi. Mr Vibe. Nizere kuri kurabona. Nizere ko ivyo mbona ari byo uriko urabona. Asha nkazorongora ntandi nzoza gusumira. Uyu mwungu n'uw'igihumbi. Kandi unca ndawugura umwana wanje azowurya. None muvyeyi, umwungu wogereje utarapfa. Ubona kuwa mbere woshikaye. Bana ndafise umwana kandi abana barakunda umwungu. Urorora abana ariko umwungu. Sawa. Je mfise umwana yabara mu bitaro. Ndaguza umwungu w'igihumbi. Kubwiwe. Urabona umwungu ugoma uri hangahe? Igihumbi. Ego vrema. Mwabonye? Umwungu w'igihumbi. Aha rero ngaha. Ahagwagwana gwanje gora mu bitaro cyagwitagati. No mama. Nimuhomba. Turahomba cyangwa tukunguka si misi yose kugira ngo twunguke. Ngabo none kugira mushinga ibiciro mwaharuye ingene namwe mwarimye. Haraho murimye azana tukamurangura. Wobwira iki abapfasoni barira amaboko bataza gukora? Nababwira nyabona bakava muhira bakaza kuraba ko baronka isabune nk'indabona amava ntanda yungutse. Sawa. Bakuzi basimbi basema vumba. Murabona je namaze kugura umwungu w'igihumbi. Ndafise umwungu wanje w'igihumbi. Izi ni tomati. Uvyeni sawa? Umeze neza? Cyayinyegetse. So, urumva nuko rero ibi ni bitoke. Ibi ni bitoke. Igani misigati bakunzi ba Yaga Tech TV. Kuko mubibona rero uko nabemereye kubatembereza mu isoko mwumvise abene gigomwe twagiye turayaga hari n'ivyo mwenyene muba mwibonera ngaha nawe wenyene ushobora kwibaza ibibazo uti aba bene gihugu bo ngaha mu Rutegama kugira umwungu nk'uyu
ushobore kuba no uronka ku noti y'igihumbi. Bakunzi bo bayaga Tech TV, kuko mumbona rero nagerageje kubereka ngaha mu Rutegama, aha muri zone Rutegama muri commune Kiganda. Murabona neza yuko abenegihugu bose bari ku kivi. Urashobora kwiyumvira ingene umwungu nk'uyu ushobora kuronka ku noti y'igihumbi. Bisigura yuko uwawurimye akaza ngaka ushora yanatanze tax yiwe ya commune, ababona yuko amafaranga ataruhombo ababifisemo. Ivyo ni bica vyerekana yuko mu ngo zabo ibintu biba bimeze neza, kuko la majorité y'abantu twagiye turayaga ngaha barakubwira yuko ico baza kuronda hanini mu isoko nivyo baba badafise muhira. Ufise umwungu arawuzana ngaha akawushora inoti y'igihumbi, akaba yoronka amavuta ngaha, agashobora kuronka kunyu, agashobora no kugura n'ibindi aba akeneye. Uko mama ni sawa? Nivyo vyo kugura? Nkizo nangahe? 2 noti ya 2. Ndabira nkizi magata. Ndabira nkizi ni biro nka 4. Ndabira nkizi ntore zose z'amafaranga 2,000. Ayo nabo buhamagara abandi bantu bakoresha utukumbuga ngurukana bumenyi, aba influenceurs surtout abamenyesha makuru, mugerageze gutembera mwerekane bino bintu ingene biba bimeze. Uno munsi ngaha mu isoko ya Rutegama benshi baravuga bati amafaranga ntari karaboneka, ndabesha. Mugabo ukasanga n'abandi mu zindi ntara bakavuga bati twabuze aho tugurira intore. None intore niziri mu Rutegama singizi ngaha. Umwungu singura gushika umwungu kuko inoti y'igihumbi, kubera ibintu ari byinshi abantu babuze, abantu baza kubigura mu gihugu cyaguse kubera atamakuru baba bafise. Novuga rero yuko indya ziruzuye mu masoko yo mu gihugu, bantu muri mu gihugu cy'u Burundi. Sa aruvuze gute? Ingo ngato yagega uvuze ibiro by'ibiraya bakora gunoti y'igihumbi, gitatwa twayivomera, Ubuzima twayivomera ku noti y'igihumbi. Jawa kwabara hose bawurabe basaba upakira amafuso n'ibindi ku noti y'igihumbi kibirayi. Ibi twafise gose inoti y'igihumbi. Inoti y'igihumbi igeze Ubuzima twayigura inoti ya 2. Basha icyo twozwe n'ishino n'abatima n'abandi boza bamenyuza twatushije inoti y'igihumbi, n'abandi bomenyuza bari ngaha nyene twodwe kandi upakira amafuso ku noti y'igihumbi. Amafuso inoti y'igihumbi. Rero bene wacu Barundi, bene wacu ntihagire umuntu azarababesha ngo inyama mu gihugu ntazihari. Namba wowe ngaho uri atazo genda aho ziri uzitore. Isoko mwumva mwe mukeneye gusa isoko. Mwe muvuga uvuze ibyagenanga inoti ya 2 iki ibihage inoti ya 2 muri commune ya Rutegama no mugata muri muramvye yose muri Gitega inoti ya 2 ku kiro cy'ibiharage. Yego uwo minyuza nacaje uko ko hejuru. Murumva rero ngere ibintu bimeze. Rero ngaha rero ahandi nari muri commune Kiganda zone ni Rutegama, anari ku isoko jewe ndisimbizi wasema vumba bakunzi bayagateke naberetse ahantu mwoza gusumira. Mr Vibe yo bereka imiduga ari efo kamera ubereke yuko turi mwibarabara rya Gitega, rya barabara bari Gitega, ijya misozi yari yani hari muri Mbuye, hari ijya misozi yari yani muri Mbuye. Jewe ndisimbizi wasema vumba ndabakunda cyane.